Ndabaramukije mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbahe ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba karaba amakuru na cane rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata ca politiki niho turubuze gutangurira amakuru yacu, ariko kandi tuzaza no kunyagurira mu bijanye n'umutekano, aho umukuru w'igisirikare c'u Burundi ari we Prime Niyongabo yatangaje amakuru y'agacamutwe kubiriko biraba muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo na cane ku ngabo z'u Burundi FDNB zagiye gufasha igisirikare ca leta ya Kongo FARDC muri Kongo guhangana n'imigwi itwaje irwanisho nka FDL nka Red Tabara ndetse na AFCM 23. Aya makuru turaza kuyashikirizwa mu buryo bw'idonido, ntimuze kujya kure imbonesha kure yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Turaza kandi no kunyarukira mu bijanye n'amakuru yiriwe ajijikana ku mbuga ngurukana bumenyi, avuga ko Isidore Mbayahaga cyangwa se Pastoro Isidore Mbayahaga yaba yaryamiye ukuboko ku bagabo, ariko kandi haraza kugaragara n'imvo n'imvango yaba yateye ivyo ngivyo. Nyuma kandi ngo hadutse icuba kibi hagati ya Isidore Mbayahaga ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amwagiriza ko ngo Isidore Mbayahaga ngo yavuze ko Perezida Ndayishimiye ngo atewe ubwoba bukomeye cyane n'ibiriko biraba muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo na cane ku ntambara ya AFCM 23 ndetse n'igisirikare ca Kongo FARDC nabo bafatikanyije guhangana n'umugwi wa M23 ari mu ngabo z'u Burundi FDNB. Ngo Isidore Mbayahaga rero ngo yaje kwikura mu gahogo, ngo abwira amajambo ateye ubwoba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ngo amubwira ko agomba gukura ingabo muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo na cane kandi yashize amakuru atandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi, ngo avuga ko Isidore avuga ko ngo Ndayishimiye yoba atewe ubwoba n'intambara ya Kongo, ngo ndetse kuko Amerika iriko irotsa igitutu leta ya Tshisekedi ngo kuvana ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo nyene akazohereza iwabo muri Burundi. Ariko kandi ngo akavuga ko kandi Isidore Mbayahaga ngo yashizemwo no kuba ngo kuba Evariste Ndayishimiye ariko arohereza ingabo muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo harimwo ngo kuba yaradandaje igihugu ku munzani cyangwa se ngo yaramaze kurya ibiturire kugira ngo abandanye yohereza ingabo muri Kongo zibandanye zigandagurirwayo. Leta rero leta zunze ubumwe za Amerika zaje gusaba ko perezida wa Kongo ndetse n'u Burundi bava muri intambara cyangwa se bagomba guhagarika imigwano ndetse n'ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo zikavanwayo vyihuta. Ibi rero vyaje gutera icuka kibi hagati ya Ndayishimiye ndetse n'uyu Pastor Isidore Mbayahaga, aho rero Isidore Mbayahaga wewe ngo yavugaga ko perezida Ndayishimiye ngo ari we yagiye kwijana muri intambara ya Kongo, ngo atandi na kimwe yigeze ayitumirwamo. Ibiro nivyo vyaje gutuma Isidore Mbayahaga ngo aca akatirwa kugandagurwa cyangwa se haciye hatangwa itegeko ko agomba kugandagurwa, nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bahinga mu vya politiki cyane ababashije kubona aya makuru. Hari n'andi makuru kandi ariko aravugwa mu bijanye n'umutekano ngaha mu Burundi, aho umukuru w'igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo yatangaje ko ubu ngubu ibintu bitifashe neza mu gihugu. Mu gihe kandi Ndayishimiye nawe ari mu bari ku kagozi cyangwa se ari mu bagomba kubogozwa na cane rero bivanye n'ivyo ariko aragirizwa nko gushaka gutembagaza igihugu, ngo kandi yaragisanze ari igihugu gikomeye. Ariko kandi ibihanganga byo mwirage rya Petero Nkurunziza byo vyarahiye birarengwa, bivuga ko ngo badashobora kumurorera atembagaza igihugu kuri uru rugero, aho ndetse banavuga ko ngo bagomba kumukura ko amaboko kandi bagaca bamufatira ingingo zikomakomeye. Muri abo rero harimo Prime Niyongabo, akaza Gervais Ndirakobuca muramuzi uramuzwi inama nkenguzamateka siwe wenyene, kandi harimo na Geras Ndabirabe uramuzwi inama nshingamateka ndetse na Reverien Ndikuriyo igihangange muri CNDD-FDD ari nawe uramuzwi umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi wa CNDD-FDD. Abagabo rero bijunja n'ijambo ngo bariko barategura umugambi ukomeye cyane wo guhirika ubutegetsi bwa Ndayishimiye ndetse n'ingoma ye yose n'ivye byose, aho bamwagiriza ibintu bitandukanye ngo kuba Ndayishimiye ahahisha imiliyoni 2 ku munsi ngo n'amafaranga menshi, ni mugihe kandi ngo Burundi butifashe neza mu bijanye
n'ubuzima na cane harimo inzara ikomeye cane, harimo murabizi ko harimo n'ikena ry'igitoro rimaze imyaka yababa hafi 6 ata n'ima ryacyo rigaragara mu Burundi. Ibi vyose rero birashabuje cane Uburundi n'abarundi, bityo rero bakavuga ko isaha n'isaha bagomba kumwikurako kuko Ndayishimiye nawe iyo uravye ivyo yakorera abanyagihugu Burundi nagahomabunwa. Murabizi ko kuva yagashika ku butegetsi ata kintu kizima ngo yigeze ngarakorera abarundi, ariko kandi benga mu vya politike bavuga ko ngo ivyo Ndayishimiye ariko arakora ngo vyateguwe n'abahinga na cane intwari z'urugamba. Munamuzi igihangange Hussein Rajabu, intwari y'urugamba, ngo niwe yateguye ibi vyose kuko biriko biragenda, ngo ivyo Ndayishimiye akora ngo byose nivyo yategetswe. Ariko kandi ngabo mwirage rya Petero Nkurunziza ntabwo bihanganira kubona Ndayishimiye ariko aratembagaza igihugu cyangwa se arimo arata igihugu mu manga kuri aka kagero. Bityo rero bakavuga ko bagomba kumukorera ibishoboka byose agakurwaho byihuta kugira ngo igihugu cyongere cyubakwe bundi bushasha. Nyuma yuko rero imirwano muri Kongo n'ubundi ibandanyije cyangwa se ibandanye gufata umurindi wo hejuru, cyane rero ingabo z'Urundi twigeze kubabarira inkuru ijanye n'ingabo z'Urundi zari ziri muri Kongo, ariko nyuma yuko imirwano yadutse zikaza guhungana n'ingabo za Kongo, hafashwe ingingo rero yuko n'ubundi ingabo za Kongo ziri mu Burundi zahunze zisubizwa muri Kongo, ndetse n'iziri muri Burundi n'iziri muri Kongo nazo z'u Burundi zigasubizwa mu Burundi, ngo bitabaye ivyo ngivyo kandi ibintu bishobora kuyangara bikaba bicane. Ariko kandi Ndayishimiye ivyo ntabikozwa ubivanye ngo n'amahera yahawe na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ngo yanze gufata ingingo yo kuvana abo basirikare muri Kongo ngo kuko yahomba amadolari yemerewe na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ni muje kandi biriko biranuganurwa ko Ndayishimiye kuri ubu ngubu ngo umugambi we yagiranye na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngo wamaze kugwamo umwavu cyangwa se bamaze kuwutoba, kuko ngo hatanzwe itegeko ko Ndayishimiye agomba gukura ingabo zose ziwe ziri muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ngo zigasubizwa mu Burundi kugira ngo umutekano utuzwe. Ariko Ndayishimiye nawe arafise ubwoba bivanye n'aya mahera yahawe na Tshisekedi. Abahinga mu vya politiki bariko baribaza ese Ndayishimiye rero ngo kuba yarari amadolari ya leta ya Tshisekedi ngo biri mu ibi navyo ngo bikaba biri mu bizamuta w'amazi. Abahinga mu vya politiki rero bariko baribaza ese Ndayishimiye agomba gusubiza aya mahera ya Tshisekedi cyangwa se urugamba rurarota hagati ya Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu ca leta ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Iyo uravye rero inyifato ya Ndayishimiye nawe ubona ko uburyo ari karafata abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo ubona ko bishavuje cane, nk'abariko baragandagurwa, nta gushinguranwa iteka, ndetse n'imiryango yabo ntihabwa ishumbusho. Ibintu rero bibona ko ibyo yakoze ari ukugambanira igihugu cyangwa se ari ukugira ngo abasirikare b'u Burundi babandanye bagandagurwa kandi ataco bariko barazira. Ndayishimiye rero kuri ubu ngubu umutima nawe uri mu mutwe. Twarigeze kubabarira ibijanye n'ibiziga by'abasirikare b'u Burundi biri mu mafiriko ngaha i Bujumbura, ariko Ndayishimiye we ngo yase kuvyemera ndetse yanze no kubatanga ngo bashinguranwe iteka. Ibi rero bikaba bishavuje cane ingabo z'u Burundi ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi na cane abafise abana babo bagiye kurwandagurirwa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Hari andi makuru kandi dukuye mu kinyegero na cane rero iyo bijanye no kuba Ndayishimiye yari yahawe isumu, ariko kandi byavugwa ko yari yahawe isumu n'umuryango wa Reverien Ndikuriyo. Iyi miryango uko ari ibiri hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse ari we munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ndetse n'umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntabwo bameraniye neza. Twarigeze kubabarira ku bijanye no kuba Ndayishimiye ngo yari yahaye isumu Reverien Ndikuriyo. Umwana twarabivuze cyane mu makuru yacu atandukanye, tubara ukuntu yari yahawe isumu bikarangira agiye kwivuza mu mahanga mu makungu. Rero twarababwiye ko yagiye muri Arabia, muri Leta Zunze z'Abarabu kugira ngo abaje kuvurwa, ariko kandi yaravuwe acagaruka mu gihugu, ariko nawe acavuga ko azokwihora. Nibwo rero mu minsi iheze yari nawe yateguye umugambi wo kugandagura Ndayishimiye amuhaye isumu. Ndayishimiye nawe vyarakomeye cane muri icyo gihe, ajya hirya no mu bihugu bitandukanye kwivurizayo, ariko yaje guhabwa imiti ngo nawe kuri ubu ngubu ariko aroroherwa. Ariko kandi icuka kibi caraduze aho Ndayishimiye avuga ko ngo Reverien Ndikuriyo ngo atazomuhemana ugenga azoba akiri umukuru w'igihugu, kandi nawe rero Reverien Ndikuriyo yararahira arengwa avuga ko Evariste Ndayishimiye
katazomuhema cyangwa se atazongera kumukorana ikiringo ca kabiri. Murabizi ko ikiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 Ndayishimiye ngo yavuze ko azakitoreza, ariko kandi Deveriye wenda yararahira arengwa avuga ko Ndayishimiye yaramutse yitoje mu kiringo ca kabiri ibintu bishobora kuzoba bibi mu gihugu, ndetse ngo n'abantu bashobora kuzokwirara mu mabarabara nk'ivyabaye mu mwaka wa 2015 ubwo biyamirezaga ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi byose rero birahangayikije Ndayishimiye, ndetse anavuga ko isaha n'isaha ashobora kuva mu vya politiki akanahonga igihugu n'umuryango wiwe bakajya kwiturira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi ibi navyo birakomeye cyane kuri Ndayishimiye n'umuryango wiwe. Ariko kandi abahinga mu vya politiki bo bavuga ko buriya ngo Reverien Ndikuriyo ari we ariko arahabwa amahirwe cyane kuba azokuba ari we ngo yatorwa kugira ngo azobe umukuru w'igihugu, ngo kandi n'abanyagihugu baramwifuza cyane kuko ngo aramutse ashize ku butegetsi ngo azi ibibazo bihanze Uburundi n'abarundi ngo yoca abitorera inyishu. Abahinga mu vya politiki rero babandanye bibaza ese Ndayishimiye nadatorwa azapfungwa nk'uko bivugwa n'abahinga mu n'abanyapolitike mu Burundi, nk'ivyo yakoreye abandi banyapolitike nawe bazamupfunge, ese azahonga igihugu bizagenda bite? Ibi ni ibibazo bitandukanye abahinga mu vya politiki babandanya kwibaza kuri politike y'u Burundi ndetse na Ndayishimiye mu gihe yaba atitoza mu kiringo ca kabiri cyangwa se atatorwa ngarongora Burundi mu kiringo ca kabiri. Ariko kandi nk'uko mubizi abahinga mu vya politike n'ubundi babandanya bigaruka ko bavuga ko Ndayishimiye isaha n'isaha rero mu gihe yaba atakiri perezida ngo ico mubera ciza nuko yoca atoroka igihugu agahungana n'umuryango wiwe bakajya kwibera hanze mu makungu, kuko aramutse agumye mu gihugu ngo yazaryozwa ivyo yakoreye Abarundi n'Uburundi, nk'ivyibazo byose bavuga ngo bihanze Uburundi kuri uyu munsi ngo byose biterwa Ndayishimiye. Hari amakuru rero yavuzwe mu Kinyarwanda ariko tugira tubashikirize ku vyavuzwe byose. Hari amakuru rero atangajwe na Prime Niyongabo muri iri ijoro, bikaba binateye ubwoba umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo kuko kuri ubu ngubu isaha n'isaha Ndayishimiye ashobora gukurwa ku butegetsi kandi ibintu bishobora kumubera bibi, ndetse akazaba yanapfungwa nk'uko bigaruka ko n'abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Reka mbese hozereye amakuru yacu ngaha yo kuri uyu mugoroba. Amakuru yacu nagasaga mwana mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza kuri channel yanyu ya YouTube ya Isange TV nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.